umukuru w'igihugu ntategeka ngo na Evri yategeke mu gihugu urumva ico ko barakajagari utegetse ntutanyirwa n'abantu babiri umukuru w'igihugu ntategeka na Evri ngo ategeke babikora uko naho bariko batujana mu kajagari igihugu kibazwa umuntu umwe kandi babikora uko naho bagende bihanure igihe Gahini y'icaberi turabona neza ko Imana ariko irabikurikirana. Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya makuru agezweko ariko aragarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Muratanguye ano makuru mwumviriza Faustin Ndikumana aho Faustin Ndikumana yagarutse ariko aravuga amajambo akomeye cane ku mukuru w'igihugu ndetse na leta yiwe, agaruka ku mibano uri hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi President Evariste Ndayishimiye, aho ivyabo biriko biratera biragenda nabi bivanye nuko ngo Reveriyano Ndikuriyo ashaka gutegeka ndetse na President Evariste Ndayishimiye agashaka gutegeka. Kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikuriyo aba yamashaka yuko ivyo umukuru w'igihugu agomba gukorerwa nawe ngagombe abikorerwe, arafise igisoda ciwe arizo mbonerakure agurira impuzu akaziha ibirato ndetse n'ibindi vyankenerwa, akabiha ibikoresho vy'itumatumanako ndetse zimwe akaziha imbunda, aho bigaragara yuko ari igisirikare gikomeye kandi gikomeye cane. Reveriyano Ndikuriyo adatinya no kugiha impuzu zisa n'iza gisirikare canke iz'igipolisi, aho kuri ubu ngubu imbonerakure zifise inguvu zikomeye cane. Kuri ubu ngubu imbonerakure ikaba ishobora kugira itegeko risumvya iry'umukoroneri mu gisirikare, igashobora kugira itegeko risumvya iry'umukoroneri mu gipolisi, aho kuri ubu ngubu ku mbonerakure n'umupolisi canke umusirikare adashobora kuvuga bivanye n'ingufu zikomeye cane izo mbonerakure zahawe na Reveriyano Ndikuriyo, ku buryo hari izitatinya no gukora ibintu bitemewe n'amategeko ndetse ibintu bishobora no kubonwa nabi na President Evariste Ndayishimiye bivanye nuko zihagarariwe na Reveriyano Ndikuriyo. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bijanye n'igitoro kiriko kiragarukwa ko cane mu banyagihugu ndetse n'abategetsi muri rusange babona yuko leta ya Neva yananiwe. Ni mu gihe bamwe mu bo Neva yagiriza ko bakiburisha kugira ngo bakomeze babwira abanyagihugu ko Neva yananiwe, basigaye bariko barakidandaza mu kinywabi bakakigura mu isoko y'ikinywabi bakanagicuruza ku isoko y'ikinywabi, aho Neva avuga yuko icyo gitoro hari n'igikurwa ku masitasiyo gisanzwe kizanwa ko maze kikajanwa kugurishwa ku isoko ry'ikinywabi, aho muri iryo soko nyine ariho kiba kiri ku mafaranga y'umurengera. Ivyo byose bikaba bigirwamwo uruhara na Reveriyano Ndikuriyo. Nituza kugaruka ku gisoda ciwe turaza kubabwira ukugenda icyo gisoda ciwe nacyo nyine gikwije byose, aho tukagaruka no kuri President Evariste Ndayishimiye nawe afise igisoda ciwe. Ivyo rero bikabandanya bitera urujijo abanyagihugu ndetse na bamwe mu bategetsi muri rusange n'abakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi, ukugene ari abami babiri Neva yama yabivuze, ariko nanone ngarafise inguvu nkeya kurusha abo bariko baramurwanya. Muri ano makuru turaza kubabwira kuvyaje gushirwa hanze na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Pariseme, aho Faustin Ndikumana asanzwe adacana uwaka na President Evariste Ndayishimiye bivanye nuko Faustin Ndikumana adoma urutoki ku bibazo vy'inkoramutima bihanze igihugu c'u Burundi ndetse akanerekana ukugene leta ya Ndayishimiye itegeze na rimwe ishobora kugira ico ikemuye ku bibazo bihanze u Burundi, aho igihugu kuri ubu ngubu ari igihugu kitagira igitoro, kitagira umuyaga nkuba, kitagira amazi meza, kitagira n'ibindi byose vyankenerwa igihugu kigize igihe kiyugaraniwemo, aho abanyagihugu badashobora kujya gusuma nka bimwe mu gihugu cibanye c'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bibanye, bivanye nuko Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu. Ivyo
Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko Faustin Ndikumana ngo yananiwe no kuzana umukenyezi, atakagombye kuvuga ngo ivyo igihugu kigomba gukora n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gukora, mu gihe Faustin Ndikumana avuga ibijanye n'ihangana rikomeye cane hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ko ataco bigiye kuzanira abarundi usivye kubandanya kubata mu kaga. Muri ano makuru rero vyose turagenda tubigaruka ko tubabwire n'ibijanye n'igitoro, aho Faustin Ndikumana agaruka ku gitoro akavuga yuko rwose abarundi bari bageze ko kwikebuka bakabona ukugene leta ya CNDD-FDD yabapfukamye ku gakanu, bakareka ngo kwita kuri abo bategetsi bama batana mu mitwe mu majambo bavuga yuko umwe akomeye undi nawe ngarakomeye, ko ivyo ataco bishobora gushitsa ku barundi usivye kubandanya guta igihugu mu manga ikomeye cane. Nibwo Faustin Ndikumana nyine yavuze yuko mu gihe Ndayishimiye yananiwe kuzana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko atakabuza ko hari ikindi twokwitega mu gihe Neva yoba yasubiwe gutorwa mu matora y'umwaka wa 2027, ko igitoro kitaca kiboneka bivanye nuko ngo gize imyaka 5 byaramunaniye kuba yakemura ingorane z'igitoro. Ivyo byose rero ngo bikaba byakagombye gutera abarundi akanyarigabo ko kubona yuko intwara ya CNDD-FDD ndetse na leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco iteze gushikiriza abanyagihugu, kuri ubu ngubu ko abanyagihugu bagomba kwirwanira bakabona yuko iyo leta igomba kubava ku gakanu. Muri ano makuru turaza kumviriza Faustin Ndikumana ukugene yagiye arabisigura, byose twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru aba yizewe aba ari karagaruka ko cane irya nino ivugwa muri politike, umutekano, ibirabana n'agateka kazina muntu, intwari ibereye ndetse n'ibindi byose mwanyigejwe biba biriko biragarukwa ko cane. Gutangura no makuru reka tubanze twumvirizaho gatoya Faustin Ndikumana ku bibazo by'inkoramutima yagiye aradoma ko urutoki. Akajagari utegetse n'utsanyirwa n'abantu babiri, umukuru w'igihugu ntategekana rivire ngo ategeke, babikora uko naho bariko batujana mu kajagari. Vyimira igihugu kibazwa umuntu umwe, kandi nimba babikora uko naho bagende bihanure, bishobora kuba ari bishobora gutuma n'ibintu bigiko biragenda nabi. Barafise aho beza bagahurira nko muri imwe bita mbeninde conseil des sages bavuganye namwe ibintu. Faustin Ndikumana ati Perezida Evariste Ndayishimiye ntashobora gutegeka ngo na Reveriyano Ndikuriyo ategeke maze igihugu gishike ku iterambere ndetse n'imbona kazoza abategetsi b'u Burundi bama babwiye abarundi. Amakuru dufise yizewe nuko Faustin Ndikumana ivyo yadomye ko urutoki abizi neza, nubwo Neva yamwagirije yuko ashaka gusambura leta yiwe, aho avuga yuko Faustin Ndikumana wananiwe no gutunga urugo rwiwe ngatakagombye kwicara i Bujumbura ngo yumve yuko ibintu byose agomba gutegeka ivyo igihugu kigomba gukora. Aho Faustin Ndikumana kuri ubu ngubu yagiriwe ishavu rikomeye cane na Neva, aho Neva yashize ko umurwa ushobora kumugirira nabi, ariko nanone bikanga bivanye nuko Faustin Ndikumana nawe nyine afise amategeko amurengera, kandi ko Faustin Ndikumana atakibi yakoze usivye kubwira leta ko ivyo irimwo muri kino gihe ataco biriko birafasha igihugu. Faustin Ndikumana rero yagarutse ku mubano muburi hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse no guhangana gukomeye cane n'abarundi batanguye kubona, aho Faustin Ndikumana avuga yuko Neva ngatagomba gutegeka ngo na Reveriyano Ndikuriyo aze ategeke, ko igihugu coba kirimwo akajagari gakomeye cane. Faustin Ndikumana avuga yuko uwo mubano uri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse Reveriyano Ndikuriyo kugiye gusambura igihugu, aho Faustin Ndikumana adatinya kuvuga yuko Neva byamunaniye gutwara, ko adakeneye ikindi kiringo mu matora y'umwaka wa 2027. Tusubire twumvirize Faustin Ndikumana. Muri yambargo amayira yugaye igitoro ko caguma kirinjira, abakija gihe bakoreshiye igihugu kibonye igihugu kiri mu ntambara, no mu ntambara tutaronsa amahano nk'aya. Bitumvikana izi ndongozi ziwacu nizitembera
ubu nta na risike banabona yuko hashobora kwaduka ingwano mu kigobe c'abarabu. Manda y'umukuru w'igihugu ahari ubu igira ihere. CNDD-FDD imaze imyaka 20 itwaye igihugu c'u Burundi, ariko igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu akaba ari cyo gihugu cabuze igitoro mu karere, aho usanga nk'ibihugu nka vyose bituraniye n'u Burundi kuri ubu ngubu bifise igitoro ari gwino nawe uvome, ariko u Burundi igitoro kikaba kimaze imyaka 5 kitaboneka, aho Faustin Ndikumana nawe avuga yuko ivyo ngivyo bitakagombye kuba impamvu zo kuvuga ngo hari abategetsi bagomba kuvuga ngo nibo batumye igitoro kitaboneka, kuko umukuru w'igihugu afise ubudahangarwa kandi afise ivyo amategeko amwemerera mu gihe abona yuko ibintu bitariko biragenda neza. aho Faustin Ndikumana avuga yuko ibi ngibi bitakagombye kubandanya byihanganirwa nimba leta ya CNDD-FDD yarananiwe no gutunganya igihugu. Kuri ubu ngubu abanyagihugu bakagombye no guhaguruka maze bagakura ko iyo ntwaro canke bagafata ushoboye kurongora igihugu maze akaba ari we baha igihugu akakirongora. aho ko Ndayishimiye abandanya yitwaza yuko ngo hari abategetsi bamunaniza kandi afise ububasha bwo kuba yabikura ko. aho muri kano kanya rero ibintu bibandanije kuvugwa cane ari icuka kibi kiri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'akajagari kari muri leta ya CNDD-FDD. Dusubire twumvirize Faustin Ndikumana kuri ako kajagari. Tuja mani matora ico kibazo cananiranye, kandi ubwiwe yavuze ati ndagisize mu minwe yanje. Ngabo natana gasoni ngo vision 2040 ngo ihangiro 2040 2060. Haro n'ibindi azo umuntu yo kwibaza kubera iki tutuma ikibazo c'igitoro cizwe mu nama shingiranganje Conseil des ministres. Uzana musopibu iki bariko barahana abantu utwara amaplake ngo dusura kuronka ngo igitorwa ngo ku amezi angahe ngo bagufatiye ibihano wisopibu ayo ubwo burenganzira bukura he. Banywanyi bacu kandi ngaho duciye dusozera amakuru yarageze ko yari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Nimba utarafyonda kuri s'abonner canke se subscribe fyonda ko kugira ngo uzurashikirwa n'amakuru twama twatambukije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru abayizewe ariko baravugwa cane muri politike, umutekano, mu cibano ndetse n'ibindi byose bamwanyigejwe amakuru amanamwe abategetsi b'u Burundi batabashaka yuko aja ahabona. Mu kandi kanya tuze gusubira mu yandi makuru azabagezwe. Kibe byiza kuri mwese nivyo ndabifurije.